Hello people, what's popping on today? It's another vibe, another vibration in this talk kugira kandi it's your boy X Rainbow mandi kumwe na Gogo nkuko mumenyereye. So reka ndamuramutse Gogo hama dutangure n'amakuru aba yaranze indwi. Gogo meze neza? Nsawa nawe? Yego. Meze neza. Ndashima Imana. Bakomeye? Cyane. Taramukira n'abariko baratwumviriza bose kuri BITV. Ndetse ko meze neza. Turashaka gutangura amakuru yaranze indwi, amakuru yagiye aravugwa cyane muri isomene, hanyuma tubabwire ntidushaka kuyavuga yose mugabo turagerageza tukavuga amakuru amwe mu makuru yagiye aravugwa mu ndwi cyane. Ba makuru tukavuga ko yavuzwe cyane gose ibintu by'igitoro. Igitoro ikibazo vraiment igitoro cyabuze amabisi ni hatari. Haragiye haravuga ikibazo c'igitoro nkuko nyene uri kurabivuga mugabo ubu unye vyari bitandukanye n'ivyo kare twara tubona kare basi defwa harabura igitoro hakaboneka mazutu canke hakaboneka mazutu hakabura igitoro ariko ubu unye habonetse igisagara kigaragara igisagara cyahora kiba kirimo imiduga amambuteyage nta n'imwe ugasanga nko nkama avenue yacakwe n'imodoka nyinshi ugasanga hariko haragenda nko hagaca nk'iminota nk'ibiri canke 3 atakintu na kimwe cyane atamodoka n'imirenga kandi si imodoka gusa n'abantu usanga bamwe ngo bagiye gutondera ibitoro. Oya wowe atondere regawo abatondera ibitoro basi wahora ufuma ubona n'imodoka aho ziri ubu pour le moment vyari ibintu bitandukanye n'ivyo kubera yuko bari imodoka barazibize kuko nta station nimwe yaba kiratanga igitoro ikaba ari ibintu vyatanguye kuva vendredi indwi heze canke jeudi vyatanguye kubura bon ego mu ndwi yahera byaragiye biraboneka ko kibuze mu nyuma rero vendredi biranka gose wera vendredi gushika nka mercredi ndibaza niho hatanguye kuza harasura kuboneka bus aho wasanga abantu bose bari mu rugendo rw'amahoro ako Dieu merci ubu nyama bus yasubiye kuboneka kandi rana nivya zibije amabisi gusa amakara abona abantu bagitondera amakara urumva usanzwe ikintu cyose iyo ari ikintu gikenewe mu buzima bw'igihugu iyo gihagaze ibintu byinshi birahagarara nukuvuga yuko amakara ni yamanukanwa n'imodoka none amakara ho yomanuka gute ta modoka zihari urumva nico gituma haba hariho gutondera amakara ibintu byose abantu bakiyumvira mbega zizobaho gute bizogenda gute mugabo Imana ishimwe turacariho abantu muri mu makungu mwiyumvira ngo biracika turapfuye turagize on est encore là Imana iracaturinze kandi zokwama turinda kandi bizokwama bigenda neza ikindi naco tukiraho nyene sukari nayone arako susumo barahuye n'ikibazo c'imvura umva rero isukari igiye kuba ikibazo nayone ngira tuzoturamwa ivuye hanze ejo bon nukuvuga yuko ikibazo ca susumo coco numva barahagaritse ibikorwa vyabo baravuze ishirahamwe susumo ryarabnishira hamwe rimwe risanzwe rikorera ngaho mu gisagara mu gihugu cacu rihingura isukari rikorera mu Rutana rero ryarahagaritse ibikorwa vyaho inyuma donc hari ku munsi wa w'igenekerezo rya 11 Kigarama aho abashikiranganje batatu ujejwe uburimyi n'ubworozi ujejwe ubudandaje hamwe n'ujejwe amagara y'abantu bari imbere y'inama nshinga amateka kugira ngo barabire hamwe ingene ibigo nka BBN na Abrema bikora hama rero ngo abashinga amateka barabajije nkuko ushobora kubibona ko twabisomye ku binyamakuru vyagiye biravyandika ngo abashinga amateka babajije umushikiranganje Prosper Dodiko nimba koko ari ukuri kwishira hamwe Uburundi bufise rihingura isukari ryo baryugaye kubera imvura nkuko bivugwa canke ko hoba hari ikindi kintu cabitumye hanyuma baramwishuye bavuga yuko ico kibazo uwo mushikiranganje yagize ati ivyo imvura irashobora guhagarika ibikorwa bimwe na jewe nk'ivyumva nihutiye kubaza bashabanyereka amafoto amamashine yose yategezwe kwegeranya umwimbu w'ibikajo ariko arakora aguma ashaya kubera imvura ari nyinshi cyane rero ibikorwa vyabaye birahagarikwa gatoya donc babaye barahagarika mugabo ntitwibaza yuko ari guhagarika burundu ariko umuntu arashobora kwiyumvira niba atama stock yarahari abantu turashobora kugira amakenga tukiyumvira bega bizogenda gute ivuye hanze ivuye hanze mugabo urumva nayica izimba niba wahora ugura kilo kuri 2020 canke 3500 akanovera wowe wayironse wewe ivyo akanovera wose urakuvyumvira gute kuko urumva amaju akogwa n'isukari ibintu presque byose bikorwa n'isukari nukuvuga ko isukari nitwayibura ibintu bizoba
hazoba hari ibintu byinshi bikigoranye mugabo kandi isukari nayo irakenewe mu mubiri. Irakenewe mu mubiri. Urumva abavyeyi barashaka kwimvira ni mu gihe c'ishuri abana bazogenda ku mashuri banyoye iki bizogenda gute mugabo nkuko tuguma tubivuga Imana izorora ingene bigenza kandi byose bizogenda neza. Petite bavuze ko ari akanya gatoya barashobora kubitorera. Nibaza ko dufise abahinga benshi bazobitorera inyisho mu misizi. Ariko je nk'ubu byarazi ikintu nizera hariho nk'ugwaruka nk'ubu bafise amatara usanga bazokikorera isukari yabo nzora bakayikora gose nzora bakoze isukari aho zerega usanga bari basike tuzokwikorera isukari yacu ya sosumo ni yabura kanzona barakoze isukari kandi ibintu bikagenda neza gusa umva ntibokora isukari ikwira igihugu cyose ngari abantu usanga abagira atakintu arondera par exemple nk'umurimo umva umurimyi we abavuga ati je ndarima sinja mu isoko haro n'abandi bantu bose nakintu umuntu wese abafise ikintu akeneye mu isoko none ni warima amavuta uzoyare ubu hari abarima amavuta niba bamwe barima amavuta abandi barima ibindi cyo kimwe nawe utari umurimo oya urumva yego urumva ubundi mu musaza kera urazi none kera nta mafaranga yarahari umuntu yarima iki kugira ngo beshange n'uwundi muntu niba je ndima amasaka wo karima ibigori wowe wanzanira amasaka nanje nkaguha ibigori tukakaba hanyuma komsa abantu bakaba umugabo mama urumva nico gituma atamuntu ashobora kwikwiza ku isoko hama hakenewe twama dufise ivyo dukeneye umva nari kumvuga nti hari abantu rero usanga basi kuja ku isoko bataja ku isoko nk'abandi basanga nutwo tuvuze nyene duto agenda kurondera uvuga ati ibintu byo kuza gusoma ibintu birenze bitaba birimo hari n'abandi bantu nk'ubu bavuga ati Jesu kariyenze ntango isukari yasosoma ibuze ntango nanje nzo kwikorera kwanje hari abantu rega usanga bameze ukonye abajene dufise ubu bararenze bafise ubwenge bwinshi none ubona muri paeje ko bagomba batweretse imigambi paeje irari kugira ngo ize ira nkuko nyene ubuvuzi vya paeje hariko haraba innovation week yatanguye landi ni somene hariwe imigambi abantu baraza bakavuga kugira ngo barabe i Burundi donc ko muri 2040 kindi bizoba bimeze haragiye haratumirwa abantu batandukanye n'ibintu byagiye donc nibatse ko na abantu benshi batandukanye bakora mu migambi itandukanye bari kungaho kuri jardin public biko bibera kuri jardin public ku Valandi bikazoba bizohera kuri uwa gatandatu igenekerezo rya 16 nyene bibera kuri jardin ni so ikintu kwanza nabanza kuvuga kuri ico kintu abajene vraiment duhaguruke dukorera igihugu nubwo igihugu vraiment igihugu cacu nubwo hari ibintu bitari kubera genda fresh ariko tugerageze nawo tuje gukora gute je ndafise imigambi yanje no ri paeje ndayikubwira wobwira paeje kuza none ni paeje nuri paeje uzagenda kwipresenta muri paeje hama mutaye hama ngende nkora muri ivyo nyene nkuko nyene tubikesha ibinyamakuru vyagiye biravyandika muri iyo tuvuze bimwe vyagiye biravugwa ngo Boaz nimpe asanzwe ari umunyamabanga w'amabanki n'amashirahamwe yo kuguranana no kubikura amafaranga ahamagarira urwaruka gukorera hamwe rukigisha ubumenyi kugira rukigishanya ubumenyi kugira biteze imbere nibaza ko paeje ifasha cyane abantu bakorera mu makoperative donc bijya bintu vy'amakoperative president yagiye aravuga ngo bagire mugabo rega biragoye ari nk'imigambi urinze ufata umugambi wakaja ku presenta muri paeje biragoye ko ukora wenyine biba vyoroshe kubukora nene nk'umugambi usaba nka dufate nka 50 million canke oya iyo 50 million barayitanga ahubwo gusa je nabonye urongoye paeje yari karavuga ati nk'abarondera 500 million kuduga paeje sama banki si banki barayitanga basi ndikumvuga nti hari nk'umugambi tushobora kwikorana wenyine kubera buze ivyo vya cooperative rero Boaz asaba ugwaruka kwiyumvira kure cyane hashoboka mu vyabakorera mu vy'abakora bakiyumvira kuba abamilliardaire hakuba abamillionnaire umvise mu abamilliardaire hakuba abamillionnaire donc tureke no kwiyumvira kuba abamillionnaire twiyumvira kuba abamilliardaire aho zobimenya ninashika biplanisha akirika kurabiplanifya rega
wumva urotaki kare hama kugira warose ukagerageza kubikora right avuga akongera akavuga ati ngo kubona ngo paeje Burundi yaraje ngo nakaryo keza kugwaruka rukora cyane akabahimiriza kugira ngo akabijya kugira ngo batere imbere bongere bashike mu gihugu cifashe akaba yabishikirije muri iki kiyago cyo kurabira hamwe uko Burundi bwoba igihugu cifashe mu ihuriro ryo gwaruka muri indwi yiswe Innovation Week no kuvuga yuko tuvuze ivyo uyu mugabo bagiye baravuga abatandukanye yego hari abantu benshi bagiye barashikiriza babivuga umuntu wese arashobora kugenda akabirondera ku mbuga ni ibintu biriko birashikirizwa kandi byavuzwe cyane muga ico tugenda turavuga niko antokani paeje yaje yayunani mugabira amaze gufasha abajene batari bakeya yego abajene batari bakeya umujene wese ashaka gukora abajene bahagurutse bakegerekana imigambi yabo bariko barakora ubunye bararonse opportunity tumaze kuronka umuntu agushiramo imitahe akagutiza amafaranga bujyanye abantu benshi bapfira mu kubura afite imigambi naraye abantu benshi bapfira mu kubura imigambi hamuntu n'umwe agenda atagira imigambi bizi kuko ntagenda ubizi gute so nivyo umunsi uzoba bazokurotira ejo nkuko nyine twagiye turabivuga nkuko ku mugoroba urumva baragerageza nkuno munsi vendredi tuko turakora ikiganiro haza kuba hari ba Raoul abantu benshi ku mugoroba baba batumiye abaririmbyi batandukanye abantu bo mu bisata by'imyidagaduro kugira baze guteramisha abantu donc ni ibintu bitangura mu gatondo bigako ariko jana nafsi ari ngora kweri ki bajya abantu bari mu bisata by'imyidagaduro abaririmbyi canke abakomedye barakenegwa iyo hagize mu mwanya muke bagenda gateramisha abantu mugabo ugiye kuraba kusanga baguma barira leta ni kiradufasha leta natwe nidufashe mugabo ariko paeje si leta oya basimvu none paeje ni ikintu kiri prive ni shirahamwe ryaje mu Burundi cyo gushobora gufasha abantu nzeye ni ikintu kiri prive ntabwo ari ikintu kiri prive gusa barakenegwa bo barabakenera mugabo nabo babakeneye babaronke vuga baririmbye canke abo bantu bose bari mu bidagaduro bakeneye leta barakeneye ubufasha bwa leta parce que hari ibintu byinshi n'ibiri bakarabafasha none umuririmbyi nashobora umunyemyidagaduro nashobora kupresenta umugambi niba ari uwo mugambi hama paeje kawigako reka paeje ni shinamwe riba rikomeye kandi nibaza ko rifise abakozi bazi ubwenge baciye ubwenge parfait kugira ngo bashobore kuengaja abakozi bashobora kwiga kuri iyo migambi bitandukanye n'imiziki umuririmbyi azanye umugambi sikuvuga yuko ata migambi baba bafise mugabe iyo migambi ni ya migambi iri hande y'imiziki mvuga rero mu muziki hari ibintu byinshi bamwe bavuga ko bakeneye kandi bisaba ko kugira babironke bisaba ko leta ibijamo mugabo ntibiboneke mugabo bakabarondera umva ko hari ingorane fo ko basi mu ugasanga ngo basi muri ministeri do bayita ministeri y'ikihake y'abajene y'ugwaruka imico kama niki imico kama nakaranga basi ugasanga hariho nk'umuntu arakuze ugasanga basi bakwiye kuzana nk'umuntu w'umujene abazi ati abajene bakeneye ibi bakeneye ibi ibintu nk'ivyo nyene undi yuko abaririmbyi bakeneye hama nabo babakeneye batabaronka muri ubwo bufasha babakeneye nuko nguko rero nibaza yuko ukaba ufite umugambi wawe genda witore paeje hama ishobora gushima umugambi wawe mu gihe werekanye umugambi mwiza ukerekana ingene uzokora kandi ukindezera amafaranga ugashobora no kuyasubiza nibaza ko atankeka badashobora kukwima amafaranga so nkuko nyene turiko turavuga ibintu byahanze iyi somene guhera ku igenekerezo rya 5 gushika ku igenekerezo rya 15 Kigarama harateguwe ihayanisha gurishwa ryahuza ibihugu indwi no kuvuga ibihugu byose byo muri East Africa byarakoranije abanyabukorikori abantu bafise amashira hamwe mu mato yo kwiteza imbere barajenga ama entreprise mato surtout mu bintu by'aba artisan nibiki baza ngaha mu Burundi kugira ngo bashobore kuza muri iyo hayanishagurishwa rikaba ari hayanishagurishwa ngo ryama riba buri mwaka yari 23e edition no kuvuga yuko bagenda
barakaba nk'uno munsi twakiriwe mu Burundi mu mwaka weze bari mu kindi gihugu mu wundi mwaka baza bari mu kindi gihugu kandi ni igihugu ni igihugu co nyene kishobora kuza kikavuga kiti kiri presenta kikavuga ati mu mwaka uza twebwe turashaka ko tuzokwakira iri hayanisha gurishwa bikaba vyariko bibera kuri cercle hippique vyahuje hari aba artisan barenga igihumbi kandi bafise ama produits meza kona ko ari ibintu nyene ugati umuntu ari iki kintu yakoze yacimviriye gute je nibaza ko ari iteka d'abord ku gihugu cacu kubona dushobora kwakira abantu nk'abo igihugu cacu ni nyabagendwa kwa abanyamahanga gusa n'abarundi bari barimo yego mugabo urumva ushoboye kwakira no kuvuga yuko abantu bahombokera ni benshi abantu bafite ama restaurant abantu bafite ama hotel igihugu cacu kiraronka kandi urumva nyene ni gihuza abantu benshi batandukanye umunyagihugu w'umurundi arashobora kuza gusumira cyangwa umunyamahanga banga mu Burundi arashobora kuza gusuma ikintu yifuje cyo mu gihugu cyari cyo cyose hari ibintu bitandukanye byinshi nibaza yuko ni ibintu byiza vraiment twishimiye cyane twarashoboye kuhashika turashobora kuganira n'abari bahari baratubwira ico bakunze mu Burundi ko barakunze ingene babakira ko n'abarundi bakirana barakunze ko ari igihugu kirimo amahoro donc bararyama bagasinzira nivo ego ama ibindi bintu navyo bizoba vyararanze nondwi atwovuga ibintu vya kike kike abajene rero banywa kike bana nk'ubu turi muri December kick one musanze ngo ni kick one urabizi kick mwari muzi ingene yitwa yose yitwa ngo ni kick one ngo kikaba gisigura ngo umugero umwe gusa ni kick one eko niko vyitwa mu bisanzwe yitwa kick one bisigura mu kirundi ngo umugero umwe gusa no kuvuga ko unyinyoye umugero umwe gusa kike mu misi heze yaremejwe imbere y'amategeko yuko ushobora gukorera ngaha mu gihugu cacu igakorera ku mugaragaro mugabo ngo kuva aho bayemereye ibintu vyaciye biyangara abantu basigaye bagenda deja tubifitiye n'amagara make kubera ibintu byo kuguma dutambuka umwanya munini ya kubera ibitoro ugasanga umuntu yiriwe yavyiboheyeko je nibaza yuko nibaza ko atari ingorane ya kike kubera burya kike niyo nzoga ya mbere yo biborera no kubera irimo alcool ni pourcentage nini ya cane kandi irazimbutse no kuvuga ko abantu bose yego basi hari izindi zizemvye gusa zirusha ubukari irimo 46%. mugabo je kintu nibaza nimba hari umuntu yoba yarononye ino nzoga nibaza ko hariho abafata ico kinyobwa kike batafunguye kubera inzoga yose yinyoye itafunguye itegezwa kugirira nabi ni ikintu umuntu wese azi abashinga amateka bariko barasaba ko yofutwa cyangwa rero inzoga nk'iki gacinwa utafunguye umva bice bigenda gute itegezwa kugira amagara mabi itegezwa konona Okay. Noneho urumva abashinga amateka bariko barasaba bashimitse ko iyo nzoga kike ngo yo kwirukanwa ngaha mu gihugu cacu ku butaka bw'u Burundi kuko yamaze abantu ngo amagara yabo ntiyifashe neza namba. Uravyumva ni ibintu bashikirije ngaha nyene ngo kwigenekerezo rya 11 Kigarama aho abashikiranganje batatu imbere y'inama nshinga amateka bagarutse ku kibazo c'inzoga ya kike bagira bati iyo nzoga izina ryayo ryo kuri ni kikwani bisigura mu Kirundi ngo umugero umwe gusa. Bati turavye umwambiro w'ibice 46% ni abarundi bake cane bafise amikoro make urumva bashobora guhangana n'uwo mwambiro no kuvuga yuko kantipo uwo bawiriwe ushobora no kubutafunguye nkuko nyene wabivuze ushobora kubutafise urumva nyene n'abarundi kandi ba mikoro make usanga bariko baranywa kike benshi kubera urumva baba bashaka kwisambura mu mutwe petite baronka ibintu bibaborera n'ingoga hanyuma bigira ngo nkuko abashikiranganje bashinga amateka babandanye babivuga iyo nzoga yakikira teye isibe mu gihugu ingo zirasambuka abantu nabo bariko barahera najyaterambere Burundi bwifuza kuba bwatanguye gushika ko mu mwaka wa 2040 ntibishoboka kuko ukuntu iyo nzoga igira abantu hazogira igihe atabantu n'umwe azobagifise ingufu igihugu nikizoba kigifise abantu bagikorera
ega si bose bayimo si twese tuyimo si bose bayimo mugabo la majorité turiko turavuga nituba turiko turavuga twenyene turiko turavuga majorité abantu bazoguma no kuvuga yuko igihugu cacu kirakeneye abo bantu b'amikoro make nibo barima nibo bikorera imizigo nibo wozoja kwikoreza imizigo bantu umuntu atagishobora kwikorera na dikiro w'umuntu w'umugabo wumva yoyikorera gute tuje mu gisata c'imyidagaduro no kuvuga yuko abantu banywa kike bon kugira ngo tugire abantu banywa kike nibagerageze banywe ku rugero basiba bon bobo bariko basaba yuko yoshikwa ngo mu macupa maremare urumva bari basavye yuko ngo guhera itariki ya mbere mu nzero iyo nzoga yoshikwa mu macupa maremare hanyuma ikaduzwa no kuvuga yuko baradugijwe n'amakori yayo kubera yuko ngo uwo umushikiranganje ajejwe ubudandaje menga ego yaravuze yuko amafaranga leta iriko irakoresha uyu mwaka ngo amakori bahora batoza ku litiro ibinyobwa bifise umwambiro munini liqueur yaravuye kuri 130 francs aja kuri 500 francs ku litiro ariko ngo nta kintu kinini cahindutse kuba yihereza no kuvuga ko leta yaragerageje iduze ibintu byose ariko ntibikunda akavuga yuko twizera neza yuko nibamara kuzishira mu macupa manini bakayiduza n'amafaranga basi ngira ngo abantu bazoza barayinywa ku rugero ruto ego tuje mu gisata c'imyidagaduro ujya mu perezida wa Dinamo wari ko bamutumiye muri NBA mu nama n'ibintu Dinamo imaze imisi iri mu nyesho donc yaragiye babagiye mu nama kugira bategure ijya higanwa ijyantuze bazojamo ya bayita gute hajya ya indi baheruka gutsindira bazogendamo basketball Africa League ya ball ya umva rero bategerezwa kubatumira bagiye mu president w'imigwi NBA ya okay abakuru yo ibintu vyakiye birabasirtu muri yindwi ariko tukiri ngaho ku bintu vya basket hariho match yari yabaye muri basket yo ego yindi yahuza ego ubwa mbere Burundi bwaratsinze ngaha mu gihugu cacu hanyuma bagiye mu Rwanda mugabo baracokozanye nje ngo batsinzwe ngo kubera yuko ngo bakinira ku bibuga mugabo ngaho nyene tugaruka n'abantu bakunda imipira vraiment turi ako birateye isoni kuba tudashobora kuva tufise ikibuga dushobora kwakirirako Burundi bwaragiye muri South Africa buratsinda sivuga ko bwatsinze ego ntaco mugabo urumva tuve kuri yo kote yo kuvuga bijya hanze tugatsinda kandi turi hanze none ubona Burundi natwe tuzogera ryaraho dushobora kwakira abantu kugira ngo dushobore kwakira abantu natwe baze gukina mu gihugu cacu bumve ko bari ku matera international nkajya yahuza abandi muri iyi myaka tugeze umwe hari aho twasomye ko biriko birateguwe tugiye kuri ivyo nyene umuntu nyene ashobora kuca yumvira ati bimeze gute twako turavuga ingene Burundi bwagiye burakira abantu batandukanye n'ubu hariho forum iriko yahuje abajone ukuntu guverinoma y'u Burundi iriko irategura kubaka imikangara ya Center urumva iriko irayitegura kuyubaka ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika ahi Bujumbura avec izoba iyo ico kintu bashaka kubaka kizoba gishobora kwakira abantu barenga 3,000 no kuvuga ni nka arena mugabo nene nazo hari ibibuga urumva muri ivyo bintu bataka ni azoba ari Nyabugete 5 bavuga yuko bashaka kubakamo stade izo kwakira abantu stade international izo kwakira 30,000 personnes bakubaka piscine y'amaligne 10 de competition stade iri ku nkengera y'amazi biragoye bon sinzi igituma d'abord baba barahisemo kuja kubaka hariya hazo harimo na cité urumva izoshobora ngo kwakira izo bimeze nka arena nko ari kurabivuga ishobora kwakira abantu barenga 10,000 urumva ko azo harimo najya amatenye narakuravuga n'amateyise ego n'ibintu vya teyise n'ibintu vya technology ivyo bikaba vyavugiwe muri deuxième édition y'ikiganiro y'ikiyago cariko kirahuza aba jeune bayaga ku mahoro kuri
abajene bayaga ku bintu vy'amahoro bayaga ku bintu vya sécurité ibintu vy'umutekano byabereye muri palais présidentiel ego urumva ku kirimba c'umukuru w'igihugu cacu bakaba baravyemeje abantu rero mugabo bakavuga bati n'ivyo bintu dukonta kuzo barandekanye na plan ingene bizaba bimeze mugabo abantu benshi bavuga bati tuvyizera ni ryari yo bashiraho umunsi mugabo urumva bisaba amayera menshi ego urumva baravuga yuko abajene bakora mu bintu baba architect bajya bacapa nibaza ko ba architect ari abantu bacapa barakina ba architect bashobora kucapa bategura umva ni abajene benshi bazoharonkera ubuzi mugabo nibaza ko ari ibintu bisaba amayera menshi nico okwiga ko twizere yuko bizotinda mugabo bizoza none gushika muri bwa Burundi bariko bigashika ari naho vyo bari vya hafi umva baguma bavuga bati abantu nibabura amakenga bisanzwe zoba vyiza bibaye vya hafi n'ubundi kubera yuko urumva umenga birakengeretse uko atabibuga n'ivyamende nari nzi ndakubwira pas seulement ibibuga ibintu vyose ntidugira hazoba hariho ngo park nibaza ko tuzoronka n'amazu y'amasinema n'ibiki kandi mu Burundi bwacu vuma dukeneye ibintu vyinshi kandi nyene kugira ngo tubishike kuyumva nyene tukuma dushaka gukoporora ibintu vy'abazungu canke vyo hanze y'igihugu ifo ko dukoporora no mu bintu biteza imbere igihugu cacu eko twavuze cane ivyagiye biravuga tugende gatoya muri entertainment urashaka kuvuga muri entertainment amakuru yaranzwe muri iyi someni dire kuri December umujene akiri mutoyi cane ariko imyaka 20 mbe hagera yifise cyane yarayikwijeje no kuvuga ko indirimbo yiwe yayisohoye yagiye muri Kalas itaraja kuri ntuze so December n'umuririmbyi mwiza twese turamuzi so yaraduteye iteka none yaraduserukiye muri Kalas yaratewe iteka no kuvotogwa indirimbo yiwe ikasokera nimba ari December giye akaba ari umurundi abagiye nyene Burundi babubonetse parce que ni ibintu vy'iteka rinini cyane kubona nk'igihe Kalas show imaze mugata murundi yari bwaje hariya kuva aho abanyamuziki babonekeye ukazubona ibintu biba biryoshe je nibaza yuko ikintu cyo gushimwa cyane ari abantu bakorana na December en staff yiwe kuko si ibintu bishobora kwiyadukiza nkuko nyene kugira kandi uravye n'ibikorwa bakora ubona ko babiza kure cyane ubona ko babiza Misiri hariya kure ntabwo babiza ngaha nyene hafi babiza kure cyane niyo mpamvu twamubonye muri Kalas indirimbo yiwe yasohokeye muri Kalas permission murashobora kugenda kwira kuri YouTube Kalas barenge na performance neza indirimbo iryoshe cyane indirimbo igizweho kundwe twama tufise haba hari abarinivye ko barasohora indirimbo ne twavuga ngo twamari babari benshi gusa uwo twamuvuze kubera yuko ni ikintu cimboneka rimwe kandi abarinivyi barasohora indirimbo ba Trezo barasohoye Sirimuka ba D1 barasohoye Staki Thompson n'abandi barasohoye Masterland barasohoye Smile nyinshi tagiye zirasohoka nyinshi cyane so rero congratulations kuri abo bantu bose bakora muri bintu vya entertainment cyangwa gitaramo ca Christopher Mbega ko twabonye Bface na Dramatic bavuga ko ijya concert ayobatse Mbega byafishe twe twabonye yari yavuye he Mbega yari yavuye bako baraducanga ibintu vyo bon mugabo aho turiko turavuga kuri ivyo nyene nabonye Sapi yandika avuga yuko atera uvyatsi abantu bavuga yuko abaririmbyi baza bararungikwa mu Burundi donc ngo abantu bahagarika abantu baza barazana abaririmbyi mu gihugu cacu kubera yuko abo bava hanze baza mu gihugu cacu kubera yuko umuririmbyi aje mu gihugu cacu yaba umuririmbyi abundi muntu turonse bateguye igiteramo kikaza ngano kuri si twe tureka kubona bibi gusa haba hari ibintu byinshi byiza turiko turunguka mu gihugu cacu oya singa mu Burundi haza bari nga mu Burundi se haza baririmbyi bando mu bindi bihugu dufate nko muri Tanzania barashobora gutumira umuririmbyi wo hanze akava mu kindi gihugu akaza mugabo nga mu Burundi sinzi ko ari kutabitahura sinzi ingorane hari mugabo ni ibintu bari vyiza ariko bo
je mbona mu bari bisanzwe. Okay, urumva ni nuko nyene ari Sabi yavyanditse ko nibaza ko urumva ni kujya kuntu abantu bazahama hari amakomantere y'abantu muzamunazana abarinzi bavuye mu kindi gihugu mu amafaranga menshi mugira twari dukwiye kubivyaza umusaruro. Nivyo nyene twako turavuga nivyo nariko ndavuga rero wari uri kuravuga yuko hariho show yateguwe ya le 30 yo bayero 30 sinzi ko yasivye canke kirimo mugabo hari ko afishe ivuga yuko baza bari kumwe na Bface na Dromati nibaza yuko kasha twiyumvira sinane ivyamakimbirane ari hagati ya Dromati na Bface nivyo abantu benshi bari batangwe kwiyumvira bazoja mu giteramo kimwe gute mugabo bose bavyiyamirije bavuga yuko peut-être ko bari babasize kuri afishe atavyo baza cyo gasanga n'umuntu yashatse kudukinisha parce que urikura biraba Bface yavuze navyatsi Dromati avuga navyatsi. Okay. Mugabo tukiriko turavuga nyene Dromati yarashatse kurangiriza neza abanywanyi biwe. Avuga yuko yarateguye ihiganwa ry'abantu numva umuntu azokora video nziza nyumba ari video nyumba ari iki ni danseuse singer tariki 25 bumbo bashitse kuvuga abatamzi canke umuntu azoba yakoze cover canke ngo dance urumva ikundwa kurusha izindi urumva ukoze utanga miliyoni ku muntu azoba wa mbere basi kandi ni code ni indirimbo code ku ndirimbo code urumva rero ni umuriyoni ntubacike kandi n'ibintu vyiza ibintu umuntu ahora bigira ni MT number 1 gusorana Dromati ko yabigize ugasanga navyo ni birafasha rero abantu nyene baba bafise tala mugabo akabona ingene bigenza mugabo ubujya muririmbye agatanga challenge agatanga open mic akavuga ati uwo tuza gukunda aza kuranga amera nahe. Okay. Nuko mbona Dromati yagize amera menshi mugabo nibaza ko ari umuntu MT number 1 niho ababare abantu nka batatu ugasanga nk'ubu baravuga ati wa mbere azoronka ya wa kabiri uyo wa gatatu navyo ni ibintu vyiza kandi birafasha no muri promotion y'indirimbo yiwe. Tubashimire rero tubashimira abakunzi ba BITV abakunzi ba Let's Talk mariko muradukurikirana n'amadutija kandi so iyi ni Let's Talk tuba tubazanira amakuru aba yaranze indwi yose apana yose ndashaka kuvuga yose ngo tuyamara ku mwanya tuba dufise ku mwanya tuba dufise twatuyashora ikintu cyo dashobora kwibagira mugende kuri YouTube yacu mugire subscribe share like na comment kandi gaha tuba dufise service nyinshi cyane cyane amafoto ama videos ama mariage mudukeneye ama diplome aho no turashika foko turondera gusa tukera ibintu bisa neza bimeze neza so Let's Talk nari kumwe na Gogo mako dukutiza umwa tubashimiye cyane mu mereko neza bon weekend urumva ni mu mpera z'indwi hama Umukabimana bane namwe abe mu vyanye no mu banyu kandi akomeze kuturinda kugira ngo tuze duhurirane prochaine bya bindi nyene tukomeze dusaba Imana izo duhuzirane prochaine tukiri bazima twese. Sawa? Bye.